rwamurikiye ibikorwa vy'ubwubako bw'inzu y'amanama ya komine yagutse ya Gishubi kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya 23 Munyonyo umwaka wa 2024. Marie Chantal Nduwayezu, musitanteri wa komine ya kera ya Gishubi, mw'ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko umutekano ukwiye, abenegihugu bari ku kivi ariko bafise ingorane yo kuronswa umwavu wa fomi totahaza, mbere n'ibirarane vyo mu mwaka wa 2023 batarabironswa vyose. Buramatari w'intara ya kera ya Gitega Venamani Irambona we yashimiye intwararumuri ku bikorwa bakoze, aca yerekana imvukira zari zaje kwifadikanya n'abenegihugu muri ivyo bikorwa, aho n'umugwizatunga Vena Kazohera yaterereye muri urwo rwubako rw'inzu, mbere akabemerera amabati n'ivyuma vy'amatanga vy'iyo nyubakwa. Evipode Baranyikwa arongoye ishirahamwe ry'intwararumuri yashikirije ubutumwa yarungikanywe n'umukuru w'igihugu, aho asaba amakomine kuja hamwe bagire imigambi yanditse ya komine Gishubi, gukorera hamwe no kuzitorera indongozi ziza zizobashikana ku mbona kazoza y'Uburundi. Tumenyeshe ko komine yagutse ya Gishubi igizwe na komine Nyarusange, Buraza, Gishubi, Bukirasazi na Ryansoro. Iradiyo televiziyo RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.